Mabio est. It is official. C'est officiel. Uvira est tombé. Olingi, olingite. Est-ce que eza bien? Ezali malamute? Bosolo naebite. Ok, reka tugaruke kuri première chaîne. Ku batazi radio Kabondo twe dufite chaîne zibiri, imwe ivuga igifaransa n'izindi ndimi, yindi ikavuga ikirundi, no bitwita chaîne ya mbere. Reka tugaruke kuri chaîne ya mbere. Ejo nakoze video mvuga yuko hariho ibiri kuberanurwa ko Uvira yabaye tombe, hariko ico gihe novuga ko dimwe ku masayi wacu atankuru novuga officiel yari bwasohoke, mugabo nerekanye inkuru zibiri ya DW ariyo Deutsche Welle y'abadagi na Libre Belgique. Nibaza ko ivyo bibiri interesse cyane mu kare kubera babaye abacolonizers bacu badukolonije. Nabo byaraboneka ko en principe Uvira est tombé ou presque, ariko nibaza ko hasose information officielle. Numvise ko abahizi ba AFC M23 batanguye kwidagadura kuri za BBC. Nibyo nagira ngo no musitse ariko mpereye kuri ikintu yuko mu bisanzwe Tshisekedi yabwiye ngo asirikare ngo nibirotire, ngaca nibaza ziyanduru zose zari ziki, ariko reka tubaze twumvirize uko babivuga. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yategetse ingabo zayo kutivuna umuhari uyigwanya M23 mu gihe uriko uratera intambwe zikomeye mu gisagara ca Uvira, akarere ka nyuma kari gasigaye katarafatwa mu buseruko bw'ico gihugu. Leta ya Kongo isigura ko yashatse kwirinda ko abasivile bahasiga ubuzima. Igice kinini c'ingabo za Kongo cavuye aho muri Uvira, nubwo abanyagihugu baba muri ako karere bavuga ko intambara zikibandanya. Amwe mu makuru avuga ko Uburundi busanzwe ari inshuti ikomeye ya Kongo, bwugaye umupaka inyuma yaho abantu ibihumbi n'ibihumbi bahungiye berekeza muri ico gihugu. Okay, to be honest, igenda shima ko atantambara yabaye Uvira, nta kamaro yuko abantu basesa amaraso, nta kamaro yuko abana ba Afrika bagoma bavomera isi ya Afrika n'amaraso yabo. Kumva Uvira atantambara yabaye ni vyiza cyane gose ku ruhande rwo wanje. Gusa ugaca wibaza amafanfare yavuga imbere Uvira, Wazalendo, RDC, FDBN. Mugabo anko navuze je sinari kwifuza ko haba intambara muri Kongo de toute façon. Nta hantu je nifuza ko haba intambara en principe. So ni vyiza mugabo kandi sinumva igituma en principe abasirikare b'u Burundi baja muri Kongo ku igitso ca conquérir désorganisé, baja bazarendo ndabaja kubashikako n'abantu novuga bajambazi. Guverinoma ya Kongo kuva kuri Mobutu ntikora, kuva kuri guverinoma centrale gushika mu guverinoma yo local, guverinoma local mu ma district. What's the point? Kubera iki wo kuri goraja kusha wokora iki? I don't understand ukuntu uja kwisuka mu biryo vya Kongo no kwiyimni humiliation, kuko unushobora gutina resistance igisikaga gufasha cyo kirirukanga commandement yabo. Uvugiye kwiyimiria, ça c'était de l'humiliation. Nizere ko abo bahizi b'u Burundi bizere soko la plupart de cas ko kenshi na kenshi you have to choose your battle. Hari ntabavuga uti okay je intamba ntangwana, end of story. Ni mwene nkuze no kuvuga abantu ngo ntihoze kuri biriya utso guhitamo ikwisara abandi ntambara nyinshi, urahitamo uti jewe y'intambara ntangwana kubera impamvu icankiriya intambara muri Kongo no kuri kya Kongo mani, end of story. Reka twumvirize uko vyagenze kuri tere neza na neza, kumbure abataranyugwa banyugwe. Dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Nyuma y'imirwano imaze iminsi irangwa mu bice bya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyashyamba wa AFC M23 watangaje ko amaze gufata uyu mujyi. Ishami rya ONU rijejwe gutabara abari mu kaga OCHA rivuga ko izo ntambara zadutse inyuma y'ishyirwa ry'umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
izi ntambara zikaba zimaze guhitana abantu barenga 70 abandi bihumbi bakaba baravuye mu byabo. Mu kanya gashize maze kuvugana n'umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr Oscar Barinda, ntangira mubaza niba koko bamaze gufata Uvira. Okay, imbere ko twumviza Oscar Barinda reka ngire comment kuri ico kintu. Iryo terme akoresha inyeshamba naza ko indimi ziwacu zifise zikenye vocabulaire. Bon, uvuze inyeshamba umenga uvuze abantu barara mu ishamba. Je nibaza ko aba M23 bona barobere mu bihugu bimwe bimwe kumbure ukoresha ijambo kirobere ko batabarara mu ishamba necessairement, naza ko bagena mu ishamba bagiye kugwana tuko nk'abandi bose, ariko ko bafise amakampa majo na sepaje terme y'ikinyeshamba umenga nimwe namivuga ibivuze imbonera kuruka koresha IM umenga sumuntu uri kuravuga any case. Ikindi bavuze ni by'amasezerano. Y'amasezerano je navuze kuva ku ntango mu ntaho ko yari amafuti nta sanse yari afise. Bon, I don't understand ico abaperezida muri Afrika baja kubivanamo. Trump arabivanamo ko aronka amagrade ko ari umudiri meka, hanyuma iyo batubahirije avuga ati bon je nabemeje ko bayasibaye bayisinye imbere yanje, ubwo batayubahirije ni bwa bugonde bwabo ntibindaba. Sinumva ajya amasezerano en fait ntabwo unayasomye urumva ko nta sanse afise uzi situation iri muri region. Reka tumvirise Dr Barinda, koko muri Uvira cyangwa uri kuvugira imasisi? Yego, Uvira yabaye ngombwa ko tuyigeramo yuko abaturage bari bamerewe nabi. Muzi neza ko mu mugi wasange ingabo za leta FARDC hamwe n'abawazalendo aribo b'abaturage bahawe ibikoresho by'intambara kandi batarabyigiye. Muzi ko basubiranyemo. Byo byabaye ngombwa ko duhaguruka tugatabara abaturage tukagarura amahoro n'umutekano ku bakongomani bose. Ese ko hari Okay, wazalendo kwanza ngo byabaye ngombwa baje nk'abasauveur, urumva kajagari kari muri Kongo, urumva byabaye ngombwa c'était nécessaire cyangwa pas nécessaire, ahubwo we had to shize mu Cyongereza. Anyway, ariko ibintu by'abazarendo mu vyukuri ivyo bintu by'amamirise je ndakibaza, ayo mamirise kuri ya leta, mirise ya leta isigura iki? Wewe ufise igisirikare, ufise ministere zose, kubera ko ugira mirise iri désorganisé, abajambazi ntiwabavetinze, ntiwaravye criminal record, ntiwaravye inguvu bafise, ntiwaravye discipline bafise, ukabaha inkoho ngo genda mu Rwanda umva n'abajambazi. Umuntu wa inkoho atafise training igisirikare mu bandi kandi historiquement ibintu by'amamirise nta hantu byafashije. Twarababona aje mu Janjawidi muri Sudan bisha abantu hariya muri rya genocide bagiye bavuga muri Sudan, hanyuma mu Rwanda intera hamwe kubera iki Havyarimana atafata abasore bose yipfuza akabashira mu gisirikare cy'u Rwanda, hakurukita abantu adahemba ngo ni intera hamwe baza kurigo bitega insoro batigeze baronka training. Kubera iki wazalendo Tshisekedi atofata akagomfra igisirikare kwa shaka nubundi bari useless, mugabo akabaha matrikire komsa bagahembwa, hanyuma nk'ibi bibaye izo wazalendo bagashobora ntabo kuronka matrikire kumbure bakaba deploy mu zindi region. None nk'ubazoca babande kumenda cyo gushika ko ravene ya wazalendo. Donc je bivyo mbona umengo ivyo bintu kugira intera hamwe imbonera kure wazalendo paramilitaire ni ibintu by'uburofa bikora ibihugu biri dysfunctional. Igihe Ukraine igwanye n'Uburusiya ntabwo barondeye, ego nivyo harimo abantu baba mercenaire, mugabo nayo nyene vyagiye kubagwa nabi mwarafite gushika ibya Wagner, ariko abahanini bararokita aba jeune no muri Ukraine kuko bakabashira mu gisirikare. Ntabwo babagira ikindi kintu gishobora kubasambamba kuba contre l'armée régulière. Donc kumva ko aba FRDC bari kubagwana na wazalendo kubera ikaba wazalendo tayirokite mu FRDC komisa yo conflict kabira éviter, hanyuma hakaba professionnalisme kuko urabona abantu bambaye amakabutura n'ikamba mbiri bariko bafotora ibintu bariko barakora kana abantu n'ubirofa na baza n'abarundi bagiye gusesa amaraso yabo muri kajya gahinga birababaje cyane. Ugaca donke wibaza tiki kuri wazalendo nk'akaro kugira kumbure rimwe nayo muhamugani bavuga ngo ndiko ndagurira igito ciwanje cundi yumvireho canke ndagurira bari hasi bo hejuru bumvireho, sinzi uwo mugani kuntu uvuga. Ndiko ndakira no nagace imbonera ko neza ko sanze iri pengo tugiye kugwana ngo nibarutangure ngo twese turi ready. Bon, igisirikare
n'umwuga si ikintu uvuga ngo uguhaye nko ucumenya kurasa nk'uko uwo guha umwuko utocumenya kubaka inzu cyangwa uwo guha testosterone uwo guha ibikoresho byo kwa muganga ndiko kimwe bambara mu izosi ndacyo ko bakita mu Gifaransa ntabwo testosterone okay uko bikoze bagiguhaye ntabwo ucuba docteur ngo nuko baguhaye ijya blue blouse baguhaye n'ikintu cyo gushira mu ngaha ntabwo ucuba docteur donc ni kintu igisikana ikintu wiga kimwuga hakaba ntuzeye cyo no kwa muganga ugakuvura ukiga no gutukeya hari ibindi wiga vya ethicals medical ethics n'ibindi no mu gisirikare nibaza ko ari uko nubwo je ntarakije munaza ko wiga kurasa ukiga no gukwepa ukiga no guhunga ukiga no gutunganiriza abantu kuko ntabwo uri umujambazi ushinzwe kurasa gusa alors le futur kazoza kawazarendo kameze gute bo nakario en principe babakuye donc ntibakishoboye kuronka bari batunzwe ndibaza no koza bari abanyagihugu kuko sinzi ko leta ibahemba ntibashobora kuba deployer mu yandi marejo nkuko abandi basirikare baba deployer ko nta matricule bafise bamwe bangeneza ko batananditswe juste bajoininga kuri fanatisme bo abo bantu bashobora kuba imyaka 5 6 10 canke inarenga bariko bariba barasa ntibazi gukoresha amaboko yabo bamenyere gusesa amaraso bamenyere kwiba bamenye ujambaze ntibashobora kuba muri iyo region yafashwe n'abantu bavuga ati twiye kugarukana ordre public umwe ntibashobora kuja kurima ntavyo baheze kizi kumbere ntibazi kubaza nta kintu kibashoboye bashoye ko barakoze n'amaraso kandi bavuga ati bon natwe tuzokwihora canke je no sais pas kuko keje nakeshe ukoze amaraso ugacuneshwa birashobora kugarukako canke wanashaka na M23 gashiraho ubucamanza ati umuntu yiciwe n'umuzerondo yiciwe n'umuzerondo canke yanyazwe nimuze tubaburanye byateza kuba umuntu wese yishe kuri jewe canke yanyaze umuntu w'inzira karengane ifoko un jour l'autre bishobotse ashika imbere y'intaye none baca babande cyo cikaze ugomba kwibaza yo kugira ngo ufate ibigwanisho itegure tuzokora ibi tuzokora biriya ucubuwande donc neza ko abazarendo usiye ko kumbure n'interamaze agomba ko zaza kwigishije mu abazarendo nibaza ko ari ka iboneka neza aho washaka igihugu kikirimo amahoro pour la plupart des cas kandi abasirikare bashobora kuba deployer mu yandi marejo mugabo wazarendo I don't know. Makuru avuga ko abaturage bari imbere muri Uvira avuga ko hacyumvikana amasasu urusaku rw'amasasu ndetse na guverineri akabavuga ko ingabo za leta zicyagenzura ikemeza ko arimwe mu hafite ni iki kugeza ubu icyo tuzi nuko ingabo z'u Burundi zo zakuyemo akarenge zaragiye twazihaye ultimatum ko tudashaka kurwana n'igihugu gituranye ko dushaka kubana n'amahoro n'abaturanyi baragiye rero bavuyemo hasigara rero izo ngabo za leta ziri gusubiranamo nayo mabandi y'abazalendo abo bakongomani bose twabahamagariye kuzana intwaro bakazizana ku basirikare ba ARC bakabayobora icyo bagiye gukora ushaka gukomeza igisirikare azakijyamo ushaka gusubira mu buzima bwa igiturage bwa gisivile nabyo bazabimukorera. Okay, iyo ni humiliation. Okay, iyo ni humiliation umurobera kaza mu gihugu cy'iwanyu agafata rejo akavuga ati kabigatwa nka keza. Tukibuka amasezerano basinye Washington nabivuze yuko ngo Tshisekedi vyari muri aya masezerano ko ngo abo bariko baragwana ngo ashaka kuja mu gisirikare ca Kongo ngo nabo ngo bakiza kuzokwinjira ngo makuru mu bamwihweje none urumva ni l'inverse abo banzonyeshamba nibo bariko bavuga ati umusirikare akeneye kuza mu gisirikare cyangwa mu gipolisi naze tumuhugure seredikire bon ni vyiza kandi ko ingabo z'u Burundi zakuyemo akazo karenge batiriwe barasesa amaraso c'est très bien ku ruhande rwanje c'est commandable c'est regrettable ahubwo n'abari bamaze gusesa amaraso nizere kandi ko bazobaha inzira navyo ngo abantu baba barabaniwe hirya no hino ko bazobaha inzira nabo bagashobora kurengana bagataha mu Burundi abavyeyi barabakeneye biraje ku musirikare akaba ari ku rugamba bakamukubita uruzenya umucanwa akavuga ati je harabavye ndirutse ko bijya je ndavyita ivyago bijya ni ivyago gusirwa ku rugamba ni ivyago bijya ni ivyago bidasanzwe kandi ntimubatwenge bagabo bijya n'umuvyeyi ntatwenga ubundi ubu mu magambo make ikemeza noneho ko muhafite niki ku buryo muvuga muti turahafite ikibyemeza niki twereke urashaka nkohereze ifoto yawe iri ngoma se ari imbere y'inzu ya mairie ya Uvira ifoto irahari twagezemo ubu turimo turahamagarira turatanga ihumure ku baturage
bose bagaruke mu byabo batangire ubuzima bushyashya. Barinda ubu mwageze ku mpaka w'Uburundi kandi mwavuze ko mubo muri kurwana nabo harimo n'abarundi. Ese ariko imbere ko bajya mu Burundi iyo foto yawe iri ngoma nijya nabonye abasirikare batatu bari imbere ya meri indi ya Uvira bo bamwe batavuga ngo ni AI aho haziriye AI ubu ntawe ukimenya ukuri muratubwira abari muri Uvira ujya ni Wiringoma ujya ni Photoshop canke ni AI eske Wiringoma ari Uvira mwamubonye kumeza mu Burundi cyangwa muraguma Uvira? Oya nari maze kubwira ko twe dushaka kubana neza n'abaturanyi, dushaka kubana neza nk'abaturanyi kuko tubana ni Uganda hari Bunagana ko tubana n'u Rwanda hano za Rubavu kuko tugiye kubana n'u Burundi hariya i Uvira. Okay, ko bazo ababanyi b'u Burundi jewe nibaza ko atari vyo. Okay, birashoboka ariko batangwe kutwiba indirimbo nta n'imisi ibiri bahamaze mu gituragi mugabo batangiye kuturirimbira indirimbo zacu. Ibimwe muravyemera barundi kazi mukunda umuco w'ikirundi. Iyi ndirimbo ni y'abarundi 100%. Reka murampinyuza. Barundi kazi iyo ndirimbo ya kayengayenge iyo si y'ikirundi kuki batwiba umucyo w'ikirundi wacu nta ndirimbo z'ikinyamurenge mufite mwajya muririmba iyo ndirimbo wanashaka na Neva arayikunda cyane erega burya reka murabe go Neva go kayengayenge okay Neva go kayengayenge erega burya dupfa gucanamwo ubundi nusomere meme bo anyway je nibaza yuko analogie y'u Rwanda n'Uburundi nibaza ko atari yo Rwanda Uganda plutôt n'u Rwanda nibaza ko babanye neza na Nyamurenge pour des raisons évidentes. Uburundi ko c'est pas évident kubera nyene des raisons évidentes kubera bagwanye bien sûr umva yitwa nk'umwanzi en principe. However je nibaza ko batagwa sinzi ko haba ama affrontement menshi nkuko nibaza ko Bukavu Goma baza birotira umwe mu miji na Uvira kumbure imbere ko bayifata aho harabaye ama affrontement mu mashamba. Nibaza ko hatabayeho affrontement zikomeye kubyo kumbura afitaniye inzigo nyinshi cyane. Iyi ni ntuzeye naivete wanje kubyo nibaza ko bashobora ku restaura ntuzeye diplomasi. Ariko probleme naho bashobora kwinuba yuko mu bagwanya ba M23 hashobora ko harimo abarundi banabafise ambition yo kuja mu Burundi hakajaga zari detabara zishobora kuba zarafashe M23 canke au moins zibona terrain M23 ivuga ati bo abarundi n'ubundi bahora baza kutugwanya muronse umwanya mugenda mu mapige bakaborohereza. Ivyo ntawo bideha yuko kumbure imigenderanire hagati y'u Burundi na M23 itazoba cyo kimene yiri hagati y'u Rwanda ni hagati y'u Uganda. Ivyo kameme sosere trop naive kuvyumvira mugabo ko bashobora kugura imipaka ikaba contrôler birashoboka abantu bakaguma bagira circulation. Nta wuzi neza intera y'intambara ya Kongo iri kwiraja eske azogira igihe koko Kinshasa yumvikane na Bukavu canke Buvira canke Goma ntawo zi capitale yabo d'une manière ou d'une autre bagume ari gihugu kiri intégré gifise igisirikare kimwe. Eske hazoba bya bita balkanisation sinzi byo balkanisation ko cyose kuvuga ko Bukavu donc hoba region muri est yita ikindi gihugu kujya habonetse Sud Sudan. Eske hazoba federalisme état fédéral nkuko tubona muri United States bagifise umupresident mugabo hakaba ariho a certain niveau d'autonomie kuma state canke boneza ko Australia kumbere mode ya Australia
kuko muri Australia en fait harimo antagonisme nk'ivyo muri USA kenshi na kenshi iyo hari mu Republican usanga amareta yaba atwagwa n'abademokrate ari antagoniste cyane n'uwo mu president nka Trump et vice versa igihe Biden yatwara harimo amareta nka za Texas wumva kabisa zigomba kuba plus indépendant que kumbure constitution US ibarekurira federation kumbure za Nigeria na za Australia usanga ziri moins indépendant ama state kumbure du genre je ne sais pas ntawuzi en fait allure ingwana mu Congo izofata comme ça biragoye kudefinisa relation zishobora kuba hagati y'u Burundi na M23 au niveau novuga ya politique mugabo kubijyanye n'umupaka n'urudandazwa kumbure toja kuhashika niyo bakimubaza reka icumbe dakibangiriye. Hari abavuga ko muhohotera abaturage musanze aho mwafashe bigatuma bamwe bahitamo guhunga byo mwabivugaho iki? Oya biriya no kubeshya yuko naha turigoma n'ahandi twabanjiriza bunagana hose abaturage baragaruka bahita bagaruka erega uretse n'abaturage n'inyamaswa muri parike ya Virunga ubu ngubu ukareba izari zarahunze zose zaragarutse rero buri muntu areba aho amahoro ari aho umutekano we uri basagaruka bafite ibintu byabo hariya Uvira basagaruke basubire mu mazu yabo basubire mu bucuruzi bwabo mu mirimo yabo bakore icyo nakubwira nuko babaturage bari barafashwe ugwate hano mu nkengero za Goma bari muri za nkambi iz'abakuru mu byabo n'intambara za Kanyarukinya za Mugunga za Bulengo zahe abo bantu nibo bari kugaburira umujyi wa Goma ngubu harabahunze kuko harabandutse umupaka bakajya Bujumbura ariko tuzi neza ko mu minsi mike bari bugaruke bagasubira mu gihugu cyabo. Bon, sinzi abantu muri Goma mumbwira muri Bukavu est-ce que iyo aba M23 FC bafasha ahantu barahohotera abanyagihugu bararaba abantu batabashigikiye akahohotera ndetse nk'abasivile barafise uburyo bashobora kudiferencia umuntu w'umusivile atagwanye n'umusivile yabaye umuzarendo est-ce que abazarendo bagwanye baragira ikintu ca vendetta canke sinzi nk'ukubera nk'ukuyihora bimeze gute ico ntacyo no bivuga kuko ntatohoje neza ko iyo bafashe iregion agace umuji uko abaturagi babafata ariko ivyo tubona mu media usibye ko rimwe kameme habaho novuga selection mwerekana bishaka kwerekana nuko umenga abaturagi kenshi na kenshi harimo abanyagihugu menga baravyishimiye yenge kurore yenge kurore yewe mwana narasuruye kariragere kumuraba vyumvikana kwera amfete kada gace ko muri Congo urabona ko bameze nk'abakanegirije amareta agira kurakuranwa bishika ku mareta yo ku ntuzeye ku ma province yo ku mupaka amfete ivyo bibazo biri muri SD Congo birashobora kuvana no ko nyene region ibanegirije irejo zo ku mupaka no mu Burundi abona nk'arejo zo mu Kumoso igice kinini cya Ruyigi cya Rutana agace gato ka Makamba wasanga barakanegije inzu za Nyakatsi amashuri ntayo ko je ndibwa nko mu za 90 nka Rutana yose yarifise ishuri imwe gusa lycée de Rutana province yose ya Rutana ifise lycée de Rutana mu mashuri secondaire imbere ko haza amakoleje communaux bo Makamba naho nyene hariho efido Makamba na eteme menya bigina zo zashuze ibiri novuga imwe secondaire n'iyindi novuga y'imyuga muri province yose ya Makamba aho je nibaza ko ndavuze ntiyibesha kuko ico gihe ko Burundi bwari butoye ivyo bintu twarabimenya tandis que uvuye mu Rutana cyangwa muri Makamba kaduga gatoye muri Bururi wasanga hari Rutovu kacugenda akaba yindi mahano bwa ko ngo mu Rutovu akaja ko Bururi akaja Kiremba akaja haja ko Matana Rubanga tunga amashuri menshi Gitega aho yari umuyoro kuri centre Gitega na yandi nk'amakeye inyuma ya centre ariko usugiye encore nko muri Yigwa sanga hari separo Yigi na Rusengo neza Murore yaje kuvuka kumbure imbere ya 90 mugana nyene trop tard donc ya nk'abiri muri no Murore ya Mucankuzo hayimwe iyo Murore nanye neza ko yari recent Ruyigi harimo kumbure lycée de Ruyigi na lycée de Rusengo
dutwe ya haro n'indi bita dutwe anyway uko biri kose ndavuga ko kenshi kenshi usanga ama province ari ku mupaka wa Negrija muri Tanzania ko kugiye ibuha wogira ngo nahantu abantu bahevye ivyo rero birashoboka ko abanyagihugu baryoherwa abonye umuntu aje avuga ko azanye changement et n'importe quel changement ico womenye wo mwabaye oppressé you don't care ingene changement hari nk'abantu bavuga ngo wodukurira never ntibakeringa uzohasubira bumva gusa ko rwanko rwa never ruhagije kumva canke CNDD-FDD icoza cyose kuvuga ati we don't care ivyo rero nukuza murabiraba iyo uhohotera abanyagihugu cyane bo bashaka changement n'importe quel changement ico kintu hagiye abasende bavyibagira kivuze ngo urabona twebwe no nta mwebwe iyo muhotera abantu bagomba bashaka impinduka pe importe kwizoza imeze ico muno kukimenya mukakimenyera alors kuri iki kintu kandi kiri muri Uvira je namakunda kuvuga amazi imisi ni ibintu namenye uvuga kandi abantu benshi mbona umenga ntibazi ngo hariho tribu y'abantu bavuga ikirundi ita tribu chefferie de Burundi muri Uvira iyo tribu bahimaze imyaka myinshi kuva ku bakoroni kuva na kera cyane mugabo ngo bafite imigendera mibi n'abafurera cyane baza barabirukana babiruka ko babiciye n'umwami n'ibindi ahubwo amatwa nsumira ko no mu makambi barimwo mu Burundi HCR umuntu haserukira ari mu Congolese umva cyaba mu cyo no kwita conflit d'intérêt n'ubuko muri HCR tabizi aho usanga abo bantu bahohoterwa canke bakimwa ivyo bagomba guhabwa n'uburenganzira bw'impunzi nguma nibaza est-ce que amarorasyo yabo na M23 yo azogenda gute bo icyo ukoze sinigize numva bagira communauté canke armée d'autodéfense nkuko aba Mai-Mai babikoze ababeme n'abafurero canke twirwanaho hariya muri Masisi canke Minembwe sinomenya donc nibaza ko atakintu novuga boza bapfa na M23 AFC gusa ko bazoba serukira bakabavugira mbona umenga n'abantu hatagira ikintu kibavugira en principe muri region ariko nibaza yuko kumbore AFC izogerageza kugabanya izo nduru hagati y'amatribi kuko numva ari cyo kibazo kihari ntabwo ari leta y'Kinshasa yo yarabibagiye mu gamatribi azarakora ibintu kumbura biteneraza ko ivyo bintu bazobiregulariza bagashiraho ordre abantu bagomana territoire yabo ibintu nk'ivyo ico nico jewe nizeye nubwo ntazi exactement dynamique ziri muri region kuri ico ariko abari muri Congo muza murambwira iyo nibeshe kuko ibindi ko ndavuga ni guess I'm guessing. Uburundi urujya n'uruza rwahungabanye ku muhanda uva mu mujyi wa Bujumbura werekeza ku mpaka wa Gatumba aho Uburundi buhana imbibi na Kongo nyuma y'intambara zirangwa muri icyo gihugu zimukiye mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'u Burundi. Turi nko kilometero 5 gusa vy'urubibe Uburundi busangiye na Kongo niturekuriye kurengana ngaha uretse abapolisi muri iki kibanza hari n'abasirikare barikanuye benshi muri bo bari binjiye mu Burundi kuri uyu wa kabiri baje kurangura ivyo badandariza iwabo mu gisagara ca Uvira bavuga ko bankiwe gusubira iwabo kubera intambara zari zishushe bemeza ko baraye hanze abandi nabo baryama mu mazu zabomaguritse uyu mugore arafise imbanyi y'imvuka nk'ubu ibise n'ivyamfatira ngahanza ku buwande novyarira hehe nico gituma nsavye ko batugurura inzira mbandanye urugendo rwanje twese aha turisumamwo nasize abana muhira bonyine umugabo wanje yagiye kupagasa ikaremi ntari hafi nibandeke mfumenja gupfira hafi y'abana banje abarundi barangura imirimo yabo mito mito aho ku mupaka wa Gatumba bavuga ko ubuzima bugiye kubakomerana kuko umupaka usa nk'uwugaye abashaka kumva ikiganiro cyose mugenda kuri BBC gahuza muryango mukacumviza amakuru yabo ariko igihe cyo novuga ku Gatumba kameme naza ko ari nightmare logistics nightmare naza ko ari cauchemar logistique kubera nyene abantu baje ari benshi uvuga ngo bari bavyiteze nibaza ko bitayoroshe kwitegurira abantu muyoro kandi nubwo je navuga ko Buvira nayo nyene ataye surprise ko yafatwa nkuko nabivuze y'umuntu mu kinye volleyball akagutsinda amaseti 2-3 abari je no kwitegura ko negatatu nzoyitsindwa mugabo ntibishoboka ko ushaka kugira logistique kwitegurira abantu umuriyoni
ntibishoboka neza ko iyo natime ihari nuko daramere bon hashobora kuba harimo inkozi z'ikibi burya igihugu cyose kirimo inkozi z'ikibi muri Kongo hawe intambara ho wumva ni benshi cyane burya nubwo tuvuga abazarendo n'aba FRDC harimo abandi bantu usanga biyarma ari nk'imigwi y'abasore batanu bakaza baza kwiba je naribonye Burundi amfite igihe twari mu ntambara hari abantu biyorganije sinze ko bari inkoho nuko bavuze igipurizo ko ico gihe bon nta bintu twari tuzi byo kurasana bakagenda ahantu nk'umuntu yagurishije inka cyane cyane nibo wakarira ukazona bagiye iwe ngo duhayo mafaranga tukabaza abo bantu bavahe bamenya gute ko umuntu yagurisha inka kumbe barababanyi umugabo umwe aragurisha inka acaravuga ati bo bana banje na wewe mugoranje cyo nikintu cyakira mwebwe nimugende murare hariya kwa so wanyu jewe abo bahizi twihurire ngo afata icumu risongoye neza afata n'umupanga mu maboko hanyuma babantu baraza puriza ibyo puriza duha amafaranga araceceka baragenda akazu akajyango k'inzu bagakuta umugereka indani aca afata umugabo umwe yari imbere amucumita icyo cumu mu gatuza riseruka mu mugongo agwa hasi yiruka inyuma y'uwundi amutema ku kuguru wa mupanga agwa mu ntaba z'urugo bukeye basanga wa muntu wo mu ntazi uko ariko aravirirana hafi gupfa basanga yari umuntu w'umubanyi numu yapfa encore basanga barababanyi anyway ndi gutwenga umuntu yarapfuye kumbure mugabo bon nja kuvuga ko mu gihe cy'intambara abantu bikikamukiza ari no mpamvu mvuga ko kuri frontier mu gatumba agomba kuba careful kugira ngo omwe ko muri nkozi y'ikibyago kuidetecta mugabo nk'umuntu afite ikigwanisho ntihagire umuntu acenjera na gutyoza mu Burundi ndime guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi ico sino numva bitoroshe kwakina ingwano inkoho abazifise bose bazifise garama nazigarama bo harafise uniform nyene kubera abazarendo n'abandi bajambazi I don't know neza ko ari igikorwa gikomeye cyane ariko je ko navyibaza nuko muvuma zija muri Kongo je nozireka ntabwo surtout nk'abadame abana ubona ko yikoreye sepa ifu muceri akavuga babona atahe wabo kuko M23 itwemeza yuko ibukavu aramahoro kandi nizeye ko nta mugore n'umwana bazorasa bishitse baka hohotera abantu azobarimo abantu bageze ko abazarendo neza ko ata muntu w'umuvyeyi ahetse umwana afise inda bon sinizera abantu muri region mugabo niyaza ko kameme tutaragera ko iyo animosité ndumva abo bo bareka bakagenda hanyuma M23 ku mupaka abo yanse kugarukana leta ikaba flexible yo gusura kubakira peut-être cyangwa bakumvikana erega ubundi mubanyi wamaze kuba umubanyi nta yindi shwabo ufise mugomba kumvikana ingene mujera iyo frontière nukumva ko bajera iyo crise ku ara frontière ariko bakaraba abantu bafise raison légitime kuja mu gihugu cyakira bakagenda hanyuma bakaraba abo bashaka kwinumba kumbura akabari bo bazibira neza ko ivyo bashoboye kubikora au niveau de la frontière kumbe n'abajournaliste bakaba hantuzeye uburenganzira peut-être kukuja to par de d'autres kugira baze baraduha amakuru bamwe basimizi na sema vumbi bareke guhagarara ibona hakujya muri cibitoki bajabuke nyene bati ubu twashyize Bukavu rabo ko bimeze baba patriote bose bagende Bukavu tubwire uko vyifashe hanyuma tumenye inkuru y'imvaho sawa mugiye musi mwiza mwese tuzosubira bye bye.